bibazo vyerekeye amafaranga y'agaciro, ibibazo vyerekeye amafaranga y'agaciro, ico kibazo kiracariho, mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheva gitora inyishu, kubera ko ibi hariho ivyo dushaka gukora kugira ngo turavye cane ni teme centrale twashize imbere. Tuko turavuga ivyo bya exportation bituma umwimbu turonse dushobora kushora ku masoko mpuzamakungu tukaronka amafaranga y'agaciro. Nico kituma nibi by'amafaranga y'amafinansama y'amaprojet banki nkuru ya Republika yashize imbere ni kugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi, dushobora kongereza umwimbu, tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ikindi naco nuko abasanga bafashanya na leta ariyo ikigega FMI n'ikigega ciba nk'isi yose, twarashoboye kuronka akaryo ko kuganira nabo yaba Chambre de Commerce canke AIB, turavuga ibibazo bihari, turabona neza yuko ariko bashaka gushikira abagwiza tunga, gushikira secteur privé kugira ngo amafaranga y'agaciro azoboneke, bishobore gusahiriza ibibazo bishobore kuva mu nzira hakiri kare. Twebwe rero nashaka gutera kamo abantu bose bari ngaha n'abandi bazoza kumviriza ivyo tuzokwigira hamwe, amadeba na conference zizoba kugira bashobore guterera ivyumviro bizoshobora gufatirwako ku mwaka ugiye gutangura kugira ngo dutere indi ntambwe tuje imbere.